ziri Real Madrid na Barcelona abantu banze bayirabe amatubise sangure twirengane ama equipe aresurana ahantu tugwi duto twaragowe turagatoye tudugwi duto twaragowe ariko nubundi ciza gihari nuko zose zitokomerera rimwe zose zizokomerera rimwe duto zizokoma dukubitwa nyene turahari Ligue des Champions arakoze cyane Clovis yamaze kwazana poti ya mbere poti ya mbere ngiriye manze muyicishe mwa amaso ro muyirabe muyihweze neza manze muyihweze manze muyibone neza nyuma natwe tugira ico tuyivuzeko hari abantu barabona uburyo equipe zo muri poti ya mbere zatomboye birumvikana ko arizo tubanza gusesangura Clovis barashira hafi poti ya kabiri na poti ya gatatu ni ya kane ariko birumvikana ko tugomba kuraba imigwi yo muri poti ya mbere igera ku 9 yatomboye bande na cyane kariyo presque la majorité abantu baba bifuza abafana n'abanyamupira niyo bifuza kumenya equipe itari mwizi itari kumwe na Paris na Real Madrid, Man City, Bayern, Liverpool, Inter de Milan, Chelsea, Dortmund, Barcelona abantu baza kuba bakeneye kumenya probablement ni Arsenal ariko kumure Clovis naturabire kumbuga za UEFA Champions League kugira ngo nkubu quand même rona hari abantu bacu usanga nkubitonze kuno adashobora neza Barcelona biri kumwe nande aturabe Clovis nimba ashobora kuronka fixtures za Barcelona kwazo fixtures za Real Madrid kwazo fixtures za Paris Saint-Germain kwazo ariko buragumiza uko nyene bwana Clovis kugira ngo abari ku YouTube dukorane ko bari kuri FM yacu muri po ya mbere imigwi ubona ko novuga ngo yari muri po ya mbere kandi bigaragara ngo imigwi ikomeye cyane ku mugabane w'Uburayi no munsi Azar urahasanga equipe yitwa Paris Saint-Germain na Abdul ini nayo champion yino Ligue des Champions muri no format shasha bwa mbere mu mateka Paris Saint-Germain mu nkino zo matsindi giye gukina zotangura ku magenekerezo ya 19 na 18 Paris Saint-Germain yatomboye Bayern Munchen mu gihugu cy'Ubudagi bazokwakira Parc des Princes batombora Barcelona Barcelona izobakira bacamongera batombora Atalanta bazakira batombora Livecontroller bazokwakirwa batombora Tottenham bazakira batombora Sporting Portugal bazokwakirwa banatombora Newcastle na Atletico Bilbao cyangwa se Atletico Club iyo ni Paris Saint-Germain banyiri gikomburo mu defending champion neza cyane iyi ni Paris Saint-Germain banyiri gikombe muri kano kanyo bwabo bafise Bayern bafise Barcelona bafise Atalanta bafise Liverpool bafise Tottenham bafise Sporting Newcastle na Atletico Club Bilbao ugaragaje kuramba muri Paris Saint-Germain umuntu yovuga imigwi igera nko kuri 3 kumbure ikomeye Paris Saint-Germain batomboye cyangwa se fixtures zikomeye kuri equipe ya Paris Saint-Germain ni Bayern ni Barcelona ni Tottenham ni Atalanta na Liverpool kumbure kuko Newcastle United muri Ligue des Champions umuntu yakoze ni bande ariko kandi Newcastle na Atletico Madrid je nawe nazogwa akazi gusumba Atletico Bilbao nako na Atletico Bilbao erega Atalanta na Liverpool no musugiye kuranga Paris Saint-Germain irasanga ari equipe zasubiye inyuma ariko no muzije dufasha karuka Newcastle na Atletico Madrid nivyo zije mwiriga tutazizi cyane ariko Newcastle yo guhakazi je ku bwanje Atalanta itogo erega Atalanta yatakaje Gasperini kandi Atalanta iri mu bwoko bwa za equipe ifise projet bazwe umumenyereza gusumba undi mukinyore wese none turazi Atalanta atari ya Gasperini yamaze kwisokamo Ademara Rukumani n'ubwo novuga ngo ivyo byakomeje kugenda vyikwega ariko sumukinyi mbona gifisa imera yo kuba muri equipe ya Atalanta nubwo Mercato ikomeje kugenda ihindagura isura n'ibindi ariko nta imera yuko uvuga ngo no munsi ya Atalanta Bergamo ni equipe yotanga akazi nko erega mwakweze batanze akazi kenshi cyane kandi mwakweze bakina Madrid bakina Barcelona mu nzira yabo batanze akazi akura muzigendemeza ko uri Paris Saint-Germain gusubira gurana Newcastle ko barahuye muri forma ya kera murabyibuka bari mu itsinda rimwe kiriya gihe Paris Saint-Germain yagiye gukina na equipe izwi ya Newcastle St James Park yari yebine kuri kibo akadusha yari yabarakari kubita umuntu hariya arene kuri fixtures za Paris Saint-Germain hari kidasanzwe umuntu kwitega kuri equipe yitwa Paris Saint-Germain kumbure muri zino zo matsinda mu mwaka uheze ino Ligue des Champions tunangije Paris Saint-Germain bwatahukanye igikombe ariko mwibuka ko bagitahukanye baciye muri barabara n'ubundi muri phase League byari bigoye kuko deja hariho fixtures twabonye kuri Allianz Arena yabahuje na Bayern muravyibuka
muri buka match batsindwa na Bayern ni nayo match babaziza ko witwa na Serge Raifati ko mutsindwa match bikagaragara ko muri ko murasa n'abasezera Ligue des Champions ubwo bageze ko muca musezerero uno mugabo aswi izina rya Luiz Katoya twe projet turayizi projet turayizi twaje tumukeneye ko arakoze cyane Clovis guca zana izo fixtures mu buryo bwagutse za equipe iswi izina rya Paris Saint-Germain nuna munsi rero ufashe jewe mfashe nka Paris Saint-Germain mwakweze yakinye na Man City igakina niyo Bayern nyene igakina na twa PSG na twa Girona tukabananiza uno munsi tiraje ahubwo ni profile ya Paris yahindutse gusumba uko novuga ngo bagize tiraje nzago bagize no muri tiraje mbi par rapport wanashima niyo mwakweze kumbure tubikompaye iyi tiraje yakomeye ariko ikomeye Paris yaramaze kutwereka mu yindi juje itandukanye no mwakweze twe twayibona nka equipe yari demi finaliste mwaka wahera iriya season na Borussia Dortmund uno munsi rero niteze uburyohe kumbure burengeye bwa tiraje bari bafise mwakweze ko bari bafise profile iri hasi bari bafise profile nziza ariko kandi bageko barona equipe nazo zitwa ko zagize profile nziza kuko deja gura na Barcelona nayo iri equipe demi finaliste yatsinzwe na equipe izwi izina rya Inter de Milan mugabo imwe muri equipe tubona iri capable yo gutwara igikombe yanarenganye muri munani za mbere imeze neza kongera koko buriya twabona ko Paris Saint-Germain Barcelona Liverpool niyo migwi buriya twarinze tugera muri kimwe 18 gishijana tuvuga ngo niyo migwi myiza dufise ku mugabane wa Burayi ubwo rero abantu twari twifuza kubona Afise uza Liverpool na Paris Saint-Germain twarayibonye twarifuza kubona Afise ya Liverpool Barcelona twabonye twarifuza kubona Afise ya Barcelona Paris Saint-Germain nayo twabonye uno munsi tubonye Barcelona Paris Saint-Germain ni sawa Bayern Munchen kuibona na Paris Saint-Germain ya Bayern yatsinze Paris Saint-Germain nemeza ko Paris Saint-Germain yagize profile mbi numwanya mwiza wo kubona Bayern Paris Saint-Germain ariko kandi bahuye no mu gikombe cy'isi muravyibuka bakayisezerera banavise carton rouge Dembele akabongera igitsinda waja kwa Atalanta Leverkusen ni nkaka kundi za PSV zabananiza ni nkaka kundi equipe izwi izina rya Girona bayitsinda igitsindo kimwe mugabo kukanyuma kababanye gukena na Tottenham nindiro turuvaye nyuma yo kwatwara igikombe ca UEFA Super Cup bagize comeback gukina na Bilbao birasanzwe navuze kuri Newcastle United baza kuba ari challenge ikomeye cyane kuko muri forma ya kera barahuye mu matsindi batsindira St James Park ariko cette fois baraza kuba yakira Parc des Princes nayo yumva uburyo Parc des Princes yameze mu equipe nka Sporting Club de Portugal menga nayo barakinye mwakweze mbaniyenze ni equipe mwakweze yari ikomeye gusumba uko imeze no musi yatakaje muri itakaza Victor Gyökeres itakaje abagiye batandukanye muri projet yabo yere kumenyereza nayo ni equipe muri amwicu ya Atalanta Bergamo yutakaje umenyereza ubutakaje projet kuri equipe Sporting rero ni yindi challenge ikomeye nkuko kuri Paris Saint-Germain Enrique yabigarutse ko na Ousmane Dembele ati Madrid yaratwaye ibikombe bitatu biriya si ibintu by'abantu bose ariko kugira ngo witwe equipe nkuru ugomba kuba mu mateka waratwaye Ligue des Champions kabiri cyaye gatatu no kumukinyi Dembele yabivuze individuel kugira ngo witwe un grand joueur tu dois avoir gagné au moins 2 ou 3 fois la Ligue des Champions timwakweze twarabikoza tugiye kugerageza tunifuza kandi gusura kubikora batanguye ari equipe ivuga ngo tugiye kudefend igikombe cya UEFA Champions League dufise kandi uravye ino nzira yabo cyewe ndakunda equipe ya muri challenge de lo début niho hantu datangura kwijajana noneho ukanatwara igikombe abantu bose bakavuga ngo ugitwaye kimerita kuko Paris Saint-Germain mfase nko muri kuva bavuye muri barrage kuko baciye muri barrage byari byabaguye muri phase league kuva bavuye muri barrage ukaraba huitième de finale quart de finale demi finale kugeza kuri finale nemeza ko babaye muri challenge zishoboka ukina Liverpool nganya ari ya mbere ugakina na equipe yitwa Aston Villa igakwa kwica kuri Villa Park ugakina na Arsenal ukayitsinda Arena Retour wagarukanye Dembele ugacukina na Inter ugacwikubita kaduje k'ibitindo bigera kuri 5 kudo chapeau babaye muri challenge ariko no munsi baraza kuzibamo kuva mu ntango kuko nta muntu numwe atiteze Paris Saint-Germain bakundi twavuze ngo nitsino equipe ya Paris Saint-Germain tombora yayo sino yifata nka tombora yarigoranye cyane bitewe na performance berekanye novuga ngo umwaka weze muri Ligue des Champions ariko tubanze twibuka iki kintu Ligue des Champions si champion ni tournoi barakina izi match bakagaruka bagakina iziriya bagakina ziriya kandi utsinzwe uravamo utsinzwe uravamo uragenda hari abamenyereza tuzi bazi gutegura izi nkino gusumba uko bazi gutegura champion akabaho n'abashobora gutegura champion gutegura tournoi nk'izi bikabagora ariko Luiz Enrique ninde n'umugabo twabonye ibi bintu byose yo biberamwo rimwe vyongeye kuri projet equipe ya Paris Saint-Germain twita nziza muri iyi minsi ariko personnellement jewe ndavye challenge equipe ya Paris Saint-Germain yahuye nazo nivyo zari challenge zigaragara nka challenge zikomeye ariko gushika uyu munsi je ntaremera ngo ni Paris Saint-Germain yari ikomeye mu buhe buryo bitandukanye n'ivyumviro vy'umumenyereza equipe yari kirakorerako nimba yavuye mu matsinda bimeze kuriya umumenyereza akayira bakavuga ngo ndi Luiz Enrique
bingoye gushika kuri urugero kurindaho nza guca muri match za barrage biza kusaba kuba seriye gusumba uko nahora ndi seriye kugira ngo mbe mwiza muri rihigano aba mwiza match ya mbere ya kabiri ya gatatu ya kane ya gatanu turavuga ngo bya bintu vya Luiz Enrique birisubirije habaye ikintu cyo kugira consistency mugabo turavuga ngo ni Paris Saint-Germain yamye habwa amahirwe nk'imyaka 4 inyuma muri Ligue des Champions buri mwaka kubwirizwa kuyitwara nabwo tuyiha amahirwe tuvuga ngo Paris Saint-Germain riyo hariyo equipe ya Liverpool hariyo equipe ya Afise Barcelona nazo tukaziraba tukavuga ngo aya nama equipe yandi ashobora kuza gatanga akazi kenshi muri iyi Ligue des Champions Paris iraza ikorana uvuga ngo akazi katoroshe iratsinda equipe ya Arsenal turavuga tuti yes ya consistency yabo turiko turayibona biriko birabandanya ariko turavuga ngo kubera iki equipe yitwa Paris Saint-Germain bibaye vyiza muri iyi minsi bitabaye vyiza kuva mu ntango dutangura kugira amaduze tuvuga ngo nk'ubu twosanga havuka ijambo rivuga ngo wosanga ari performance z'umwanya muto vya bindi equipe yibera muri forme ntibibe vyigihe kirekire irabibamo gushika kuri final itwara Ligue des Champions mutwara Ligue des Champions wibunke ngo batsinze equipe yatsinze equipe yitwa FC Barcelona ibitsindo bishika kuri 7 yego abantu benshi bagori rya Barcelona ibitsindo Inter mu nkino zibiri ari na retour abantu benshi bavuga ngo kubera iki none Inter yagiye hatari kuja equipe ya Barcelona kugira ngo dupime ugwego neza na neza gwa Paris Saint-Germain kuko Paris Saint-Germain yakinye na equipe yitwa Inter nta mupira yigeze ihura nawo wo kwicarenjinga oya kivuze ngo rero still nubu jewe sinemera ugwego rw'imurengera imbere ya equipe ya Paris Saint-Germain novuga ngo ni equipe ikanganye cyane yo kuza gutereka imbere ya Barcelona yo kuza gutereka imbere ya Bayern Munich uvuge ngo nubundi ni equipe ze kuza gufata mu izosi ngo idufate nk'utwana duto hano biragoye kuko nikimenyamenye si equipe yagiye muri Ligue des Champions muri Mondial de Club ihura na equipe ya Real Madrid yaratsinzwe ariko yari Real nyabaki mu rujya mwaka nabyo tubanza kubiraba Real yaritsinzwe ibitsindo 4 inshuro 4 na equipe ya Barcelona yego Real yagira gogwa na match ntono muri La Liga Santander muri phase Ligue za Lille zarabanyo za Ligue des Champions Real Madrid yagize ingorane zikomeye cyane nkavuga ngo nubundi Paris Saint-Germain umunzani sinari bwahubone gushika muri Mondial de Club gushika ubwo tubonye kuri final yabonetse equipe ya Chelsea ishobora konona ibiharuro vya Paris Saint-Germain minota 30 ya match bavuga ngo ubu rero tubonye Paris Saint-Germain ikinye na equipe iri kirakina umupira twabonye igogwa imbere ya equipe yitwa Aston Villa ariko iza kuhikura kubera ko ifise abagabo nka Ousmane Dembele kandi ngino zo gukura namo zikinwa ugutandukanye nuko phase Ligue ikinwa yes Aston Villa ibura ca kintu cyo kuvuga ngo turafise umukinya ashobora kudebloka situation mu gihe vyagoranye ariko Paris Saint-Germain ko yari ifise Ousmane Dembele n'abandi baza kubikora bayivana hariya bimeze neza Arsenal izirubu Arsenal bwayo nyene ntazibaye mu imyaka myinshi ariko vyagaragara ko Paris Saint-Germain yabonye akazi bashitse imbere ya Chelsea ibiharuro vyose vya Paris Saint-Germain tubona bibaye amazi turibaza ikintu cyo bacabaye kuri Paris Saint-Germain nibwo nagiye kumenya ngo Paris Saint-Germain ma equipe yose yakinye nayo cagihe na ma equipe atari bwamenye ngo gukina na Paris Saint-Germain bisabiki ni equipe isomeka yigika kandi ukakina nayo ukayitsinda ejo na Tottenham yabigaragaje kuri match nubwo bayibirinduye kandi yes Chelsea yerekanye point faible za equipe ya Paris Saint-Germain inyuma yaho equipe ya Spurs nayo iciza ati ntitwabonye aho bafyonze natwe dufyonde hajya nyene ariko Spurs nayo ziracakira cyo kuvuga ngo ntufise umukinyi nka Dembele ntufise umukinyi nka Kvaratskhelia ntufise umukinyi nka Desire de kuza kudebloka situation hahandi equipe yisanze en danger nkuko Chelsea yazanye Palm uwo munsi akavyonona izana Caicedo yes yari ishoka afata mediane ya pararayikasa yose none uyu munsi yisanze ahantu hari Bayern Munich ifise umukinyi nka Harry Kane uwo mubwira ngo uraza kuja mu kibuga ufise uburenganzira ku gitsindo canke ibitsindo bibiri muri match akabwira ngo yes ivyo bintu ndashoboye kuza kubigukorera bagiye gukina na equipe ya Barcelona kandi Bayern irikira bamenyera kuko bariko barakina nayo kenshi bakayitsinda ukabona ko hari akantu Bayern yagombye gukora imbere ya Paris Saint-Germain hakabura akantu gato cyane bagiye gukina na equipe yitwa FC Barcelona ifise za element twabonye zibuza Paris Saint-Germain gukina ifise element nziza zo hagati mu kibuga kandi Paris Saint-Germain hari ikintu twamenyereye ngo nimande zabo ziri bien exploité wanashaka kuri equipe ya Barcelona nimande zabo ziriko zirakina kandi twarabonye ngo urashobora gufata twabonye ko Mendes aho yari umukinnyi mwiza ari fort techniquement arashobora kumubuza umutwe acareka kuza chatinya twarabonye Ashraf Hakimi azogufasha offensivement ariko ni yasanga ari equipe yataka za mande ziragenda ni
uyu mwana wa Barcelona ku ruhande rw'ibubamfu Yamal ariko arakora ni ku rundi ruhande kwa Rafinha ari kumwe na Barde kwa ruriya ruhande ndakurahiye uruhande rumwe rwa Paris Saint-Germain rushobora gukora ruri kwa bariya bagabo ruca rupfa rumaze gupfa rero egare ko na wa mukino wabo urapfuye za mpande zabo twari tuteze ko byinshi kuri equipe ya Paris Saint-Germain ntibikunze ya mediane yabo twari tuzi ko ikomeye ya Vitinha Joao Neves n'uyu mugabo w'umu Espanyol basanzeyo abandi bakinyi bakomeye ba equipe ya Barcelona hagati mu kibuga batanakwemerera gukora kuri iyo baro kiza ko ari kibazo rero kuri Paris Saint-Germain umunzani mwiza wa Paris Saint-Germain mbonye n'uyu munsi aho bagiye gukina n'ama equipe afise abo bakinyi bashobora kuvuga ngo turaza kubima baro natwe dukine turakomuza kubishobora bafise na pressure ikomeye cyane yo kumva ngo dusubiremo kudefend igikombe dufise nivyo kuri Paris Saint-Germain nka equipe yari muri po ya mbere nabo yatomboye ikibazo twibaza niba Paris Saint-Germain yatomboye neza ariko tumaze kuba tubisesangura Clovis tugarukanire